ibigani woshobora kudusigurira neza impamvu urumva mbe umugani bawuca gute jewe sinigeze mvuga yuko abanyarwanda ari babi nta hantu na hamwe wewe Chimamanda utaragugwa kera warabona neza yuko je mvuga ukuri kuva bakuguze wagiye uba jewe nyene simbizi uko bakuguze naje barabigerageje bangure nze ndavuga ibinyoma nze ndashigikira ibinyoma ntavyo nzi kwera najewe naravyanse barambwiye duhurira i Kigali ngo ndabasaba ibyo nshaka byose duhurira i Kigali naranse kandi naronse nimero yo muri Amerika urumubeshi bro reka twaduhere kuri kino kintu oya umbiriza ikintu utakibonye uhari siko ikintu utakibonye ikintu utakibonye uhari kirazira yuko uzubesha abantu ngo naka yaraguzwe bro fise mama ndacambura mama fise umukobwa wanjye none ga Moses sindaheze fise umukobwa wanjye wa mbere muto n'imfura urabizi ko kubura umukobwa wawe bibabatse birababaze cyane ndaca ndamubura naje buri juru nzoribure n'Imana ntizirime ndayiburane n'umuryango wanje wose n'uruvyaro ruzoromuka ko ruze ruvumwe ndabisabiye hano ninga wemera yuko Imana iba Imana irabaho apana giye muri Bibiliya yuko yemera kose yego Imana irahari Imana y'abarundi Imana iticana Imana atabwo kigira sawa nivyo rero ndayemera rero mureke kuza rero ngamubesha abantu naka yaraguzwe bamubanza murabe ibintu ariko aravuga nivyo cyangwa sivyo harakantu simbizi yaravuze Chimamanda yego jewe naragize umwanya muto wo gushobora gusoma je ntabwo ndumenyesha makuru mugabo narasomye ico bita gutanga inkuru sivyo mu gutanga inkuru uraraba ikintu bita equilibre ukaraba yuko inkuru mu mpande zose ataweza guhungabanya iyo utanze inkuru uhengamiye uruhande rumwe namba ukurikirana ibiganiro namashikiriza nama mvuga sivyo nama nerekana jenja ku mpande zose nderekana dufate ari nk'umuntu ariko aradanaza ikinyoma kubera nk'ubu naho wobintera mu rushinge nuba hano nicaranye je nisenge n'abatutsi gusa nuko mfise umuriro mukeya ahantu ndi nacashiramo video ubone ko nicaranye n'abatutsi gusa mugabo uno munsi uri kurashigikira abantu badandaza yuko bavuga yuko mu Burundi bariko barica abatutsi ndabashigikira gute Arsene njo uyu mpamagaye n'umutu reka mfishiramwo video reka ndabe video wanyu no bandanye ndabashigikira gute Arsene Ngwana vugira nga Arsene uri umututsi ibyo ngumvise y'amacakubiri yawe ibyo sinigeze turavuga oya iby'amacakubiri bireke nta n'umugore twasangiye wewe iby'amacakubiri bireke turasangira wowe n'abagore twararongora n'abagore twarasangira simbizi yego ivy'ubwoko bishire ku ruhande oya kandi ushigikira abantu bariko baremeza yuko abarundi bariko barica abatutsi no sicyo tuko turavuga muri top neza oya muri karo kare siri kuvuga iby'abahutu n'abatutsi ikibazo bwa mbere gahereye ko ndakubaza kubera iki iyo video irahari je nabonye barayisohoye uvuga ngo abanyarwanda ni babi video irahari kubera twebwe turaba umviriza uno munsi Burundi butwagwa na General Major Neva niwa twari Burundi sivyo twese tugira ku nteguro yiwe ko nibasinza amatora plan yiwe nuko umufuko wose uronka amafaranga umunwa wose uronke ivyo urya nubu nyene ndakubwira ndiko ndanywa inzoga amafaranga niguriye ubu nyene mvuye muri gitoro oya sinaborewe kwenda kubwira programme ya Neva nta macakubira subiza icyo ndaza sema vumbi subiza mu buryo buramvuye bwihuse buramna kubajije nti ejo nabonye basohoye video uvuga ngo uranka abanyarwanda ariko wavuze na ifise iyo video abanyarwanda kubera iki subiza amajyamo make no kwanka abanyarwanda umugore wanje afise amaraso y'abanyarwanda kazi wowe iyo video ndayifise ne wayisohoye wavuze ngo ndanka abanyarwanda ni babi niko wavuze abanyarwanda batoyi banje n'abanyarwanda Chimamanda mwe na Simbizi ko mu mijambo ngagira ico mvuze nangora ariko oya banzu reka duheze na Semavumba banza subiza ego
Muze muyagere muhe. ndayifise ngaha niyo ngomba ico gisubizo ico ngomba kubanza kumenya. nta hantu na hamwe nigeze bakona nk'abanyarwanda yaba nk'abanyarwanda ukabona ndayipostinze muze shirako urayifise bavuze uti genda bantu uti ni babi oya nta na hamwe nigeze bakona abanyarwanda ari babi kubera je n'umugore wanje n'umunyarwandakazi umugore wanje n'umunyarwandakazi n'umunyarwandakazi sa now okay dusubire ku kindi ngaha cya kabiri naco wavuze uti ishigikiye abantu bavuga ko mu Burundi ngo bariko bica ngo abatutsi niko bavuze abatutsi ego abanyamurenge barabamaze okay urigera ubona na post mvuga nti abanyamurenge barabamaze ushigikira ababivuga sishikira urabona na postings urabashigikiye bro nturabibeshuza nabivuze kutigeze ubibeshuza ukabashigikira urabona na postinze mvuga ngo abarundi baramaza abanyamurenge ego ntavyo urapostinga mugabo ababivuga uri kumwe nabo madamu wawe wavuze yuko afise ubwoko bw'abanyarwanda n'abatava mu Rwanda yego kabisa afise amaraso yo mu Rwanda ndafise na muto yo uzorabe emission nakoranye na Mignone naratelefone na Petit Frere mu kiganiro ndambwiye ati wowe uri umunyarwanda 100% tuvukana n'amaraso amwe none bisigura yuko nawe ushigikiye u Rwanda jewe nta umviriza abanyarwanda nta ngone dufitaniye nabo sivyo mugabo indongozi z'u Rwanda zirafise ideology mbi ziriko ziradandaza twanka yuko zotwandukira namba abanyarwanda baremere kuba muri ivyo bintu byabo by'abatutsi ngo bapfuye bakamara ivyo bama baririmba ubu turageze mu kwa kane bazovyihaya abahara abatutsi bishe abantu badashobora guharirana no kurekurarira babane neza bakamane bakeneye kuvyanduza n'abarundi atangore dufise muri ivyo bintu ivyo bintu mu Burundi muri abo bategetsi nta bariho bafise ibintu by'ivangura twebwe rero jewe ndibaza uri mu bantu ba mbere bampostingiye umugore ndakubajije muri abo bari ngaho mu Burundi badukurira nta bariho bafise ivangura urigera wumva jewe mvuga ati ngo umutegetsi runaka canke mvugize wewe mvuze mu badukurira umugabo si umukuru w'igihugu bafise ivangura nta mukuru w'igihugu afise ivangura je ndaba umukuru w'igihugu mvuze umukuru w'igihugu mvuze nta bariho mu bategetsi bafise ivangura ingorane zo mu Rwanda n'umukuru w'igihugu wabo yigisha ivangura avuga yuko mu Rwanda mvuze mu Burundi nta bariho badukurira bafise ivangura ego nta wenzi nta mutegetsi n'umwe nzi agira ivangura yaba bahari nta mutuzikazi nari kurongora ikibazo simbizi ikibazo kica kigaruka kwa Chimamanda eske wewe hari abuzi bafise ivangura nimba bahari tubwira abari bazi utaba mu Burundi we Chimamanda wewe no simbizi urashobora kurindira gato akagira abatubwiye abari bo ndabazi bariho baruzi urashobora kuvuga amazina ngaho urashobora gukwegerera buri ntuso bavuge bariho ndabazi baruzi kiretse wowe wase kuyikwegera kuko niwe uzobivuze ko bavuge ati barahari ariko udashobora kubavuga ubisigura yuko nawe uri kuravuga ivyo utazi ndabizi ngaho birahari biruzuye kandi barabivuga n'amaudio ndafite kwegera bamwe bande bizwa shingiro ko rivyanka ivyo tubomore birahari kubera ko ugiye kuraba no mu bwirizwa shingiro ry'igihugu biravuga yuko hariho ibice runaka by'abahutu n'ibice runaka by'abatutsi nato yego naragiyemeje jewe iyo bwirizwa shingiro ivyo mu gihe hari mugabo ivyo oye nibwirizwa ni n'amasezerano y'Arusha aravyemeza n'amasezerano y'Arusha amwene baharanira bamwe ari siporo ntibisigura kwa ivyo n'ubwoko kubera kugiye kurabana mu bazungu harabaye n'amasezerano y'igihugu bakurikiza amasezerano y'igihugu nabwo bari kubakurikiza ayo masezerano ni atani vangura by'ubuhutu n'ubututsi mugabo yasinywe ku mpande zose Chimamanda nimbuzi abo rero nibo babitumye gaho tugomana ko kazikira mu mutima Chimamanda ndakubaza ikibazo nikiri igihugu c'abarundi ndakubaza ikibazo kubera iki abatutsi n'abahutu bamabaza mu gihe c'amatora ndiko ndapambana Chimamanda nga aza mu Burundi kubera iki vyamabiza mu gihe c'amatora ivyo by'abahutu n'abatutsi ko ntavyumvise mu mwaka uheze ko ntavyumvise muri 2023 ko ntavyumvise muri 2022 ko biriko biraza ubuyi kandi bigaca biza ari uko biriko biraza muri ubu turi mu bihe by'amatora
muri Kongo naho bari mu matora na hene no muri Kongo bari mu matora na hene bari mu madira ari mu vyunguka Kagame shari mu mavyunguka byo no muri Kongo bari mu matora turashobora guhana ijambo iki Chimamanda bikunda nge musubize waduhuje yego nangorane yego Simbizi avuze ati bino bintu byamabiza mu gihe bari mu matora aho ni mu Burundi muri 2025 twaberuka muri 2015 okay wavuze uti byamabiza mu gihe biri mu matora aho ni mu Burundi twaberuka muri 2015 ariko ubu nuho bigarutse amatora ya 2015 ndakumva mvuze ni nubu bize kubera muri 2000 wewe uvuze ko byamabiza mu gihe mu Burundi twegereje amatora niko wavuze mugabo bagomba guhungabanya amatora tugenda kwitorera indongozi so nanje rero ncenda kubaza nti no muri Kongo bari begereje amatora muri Kongo hari umututsi yitwa Coltan hari umututsi yitwa Cobalt hari umututsi yitwa Inzahabu ni wari bihageze begereje amatora nico kibazo ko naho bihageze begereje amatora nakubwiye umviriza muri Kongo bariko baranduzwa n'u Rwanda rurondera ivyunguka bwo kubaka u Rwanda rwabo none kubera ko ibyo bintu ubona bari kuba muri Kongo n'ibyo bari kuba mu Burundi ugatubwa ko mu Burundi bayo kubera amatora nanga ko bitwandukira twe navyo dufise urazi ngena uwo bantu nka usanga bakurikirana izimbuga usanga babaye n'ubwoba je nk'umugore wanje aravuga ati we ibintu guma wumviriza ati ko negeza go protege igihugu mu byambi Chimamanda na Simbi sinzi ko twotangura ikiganiro duhanana ijambo ntangora baritanguye ya reka dutangure ikiganiro cacu uno munsi hari ikintu kimwe twashaka turabire hamwe twese no mu bari mu bishanga aho hari abavuga yuko mu gihugu cyacu mu karere turimo hariho propagande yo kwica ubwoko bw'abatutsi twashaka tumenya ati kuri we Chimamanda ubivuga kwiki iminota 5 yo kuvyemeza ucu nabisigura canke ubihakana 5 nishika ahubwo je ndaza kuvaho nk'iminota 10 curongera ngaruka muze kwihangana muze reka ngusubize nta minota 5 igera yose iyo nyinshi ibyo bintu banageze muhira ibyo aho ni sawa tuza twumvikana kurusha yego ni kuvuga ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo kwica abatutsi ntabwo turabona bariko barabica nta nubwo ndabibona je nama nabivuze mugabo hariho amatohoza ahari kandi amatohoza yibanda kuri benshi bari mu Burundi b'abanyamurenge abo banyamurenge rero bavuga yuko bajyanwa ahantu kugira ngo barabe yuko bafite ivyangombwa aho hantu bajyanwa niho tutazi ikintu cyabasaba leta y'u Burundi nuko ibyerekana iti bane banyamurenge twagiye kugurira amatohoza babasize ngaha nta gucire mu ijambo harazwi iyo uvuze ko hatazwi ntabwo hazwi nta urahabandanye yo Chimamanda barabizirindi urazabushikirwa barabivuga ku munwa ndasabye ijambo naje ngaho rindira reveriye bandanya Chimamanda barabivuga ku munwa mugabo nta uravuga ati ehe ngaha je ndiko ndakamera ngaha ahantu bari niturabibona nka kurya mu Rwanda babikoze bakabitwereka ivyo rero si kibazo ciwanje bigumana makenga babandi bavuga ngo hari abatutsi bari kurategurwa kwicwa nico nzi merci beaucoup Simbizi ofisi cyo bivuga ko minota 3 jewe ndamaze kuba mu makambi impunzi ndamaze gutembera mu makambi y'abari mu Burundi canke hehe hariho ikintu bita amacentre n'amacentre de transit ngo niko bayita bisigura namba uno munsi Chimamanda muri Amerika hariho abarundi amajana nangahe bazogarukana mu Burundi ni kubera baba muri Amerika atavyangombwa bafise rero abo bantu no mu Burundi bariho ababa mu gihugu atavyangombwa mu Burundi hariho inzira zibiri zo kuhaba soit turi impunzi canke urafise residence sivyo impunzi nazo ziba mu nkambi mugabo hari n'izindi nzira bazabigenza bakarondera uruhushya ruri special bakaronka impunzi urbain hari impunzi ziba urbain zikaronka uruhushya guko zishobora kuba mu bisagara rero hari igihe usanga abantu swat bijiye mu Burundi bitazwi ingene bibinjiye mu gihugu urabyumva kubera jewe ndamaze kubana n'abakongomani benshi umukongomani arashobora kwinjira mu gihugu akoresheje icyangombwa cy'undi muntu ibi ndabikubwiye
ndashobora kuza wowe ukambwira ati niza pasiporo yawe hari umureka yagira amayeko urumva akavuga ati niza icyangombwa akacambukana umupaka ndabizi neza ndibuka nigiye muri 2016 nari mu Rwanda nari muri 2016 ndi Bukavu hari abanyamurenge toko turakorana barashobora kunsanga bakansanga mu Ikamembe urumva ugasanga bambukiye ku vyangombwa by'abandi bantu urumva ivyo bintu barabifise rero habaye rusansuma bagasanga wa muntu ntibizwi ingene yinjiye mu gihugu niyo mpamvu rero ahantu babatwara muri centre de transit namba ari munze avuye je narahunze ni kugira bamwandike bandike umwidondoro iyo bamenye yuko uyu atari inkozi y'ikibi hamba bashamutwara havuga ubukozi uze guhavuga ahantu babatwara ahari ahuzi ni bubanza no muntu uzenya n'igihanga n'icishemeye mu kibitoki uzosugenda uhakoresha n'ikiganiro na babiri wowe ibyo biganiro rero nivyunguka mon frère jewe kugira mve nganjike mu kibitoki ngura ibido ya 20 litres ibido ya 20 litres kuri wewe baza ko arangaye urarungika ivyunguka urabe ko nagenda bakwereke wewe namba helma uvuga ati jewe kimamanda n'umurundi uramireza iyo mission uvuga ati mbizi reka ndaguha igitoro ntabirenga ivyo nta fredo mission ndagusaba uramireza uragura igitoro cyonyene je ngenda kwereka aho bari ngenda no mu nkambi ndabakwereke simbizi ndakwereka abanyamurenge sigaranye imisegonda 5 rero ivyo avuga yuko sivyo na gato abanyamurenge aho bari n'ubu nyene tuvugana dimanche no mu kumumeza Chimamanda nzogenda gusengera mu rusengero rw'abanyamurenge nshengira live nzogenda kuri nuzenya kuri hajya mu Nyakabiga canke kumutakura ni hafi nzogenda gusengera mu rusengero rw'abanyamurenge 100% nshengira live hamushireka abanyamurenge uvuga yuko bari kwarahohoterwa. Okay, cyambere hano hariho umuntu nimba ari no stress yaravuze ngaho ibintu avuga ngo tumwereke ibyo tumaze gukora cyangwa tugire gute ariko cyambere ngomba kwanza kuvugira ngaho ntagire umurundi azasura guhaguruka avuga ngo umaze gukora iki rero turagikora turamaze kubikora sitwe dufise inguvu mu ntoki sitwe dufise ubushobozi mu ntoki bwo guhindura ibintu mu Burundi dufise abategetsi mu Burundi abategetsi bacu mu Burundi nibo bagomba kuduhagararira ku murongo mwiza bakaduhagarara imbere hanyuma natwe tugakurikira hanyuma garuka kuri kino kintu n'umwe wacu hano areka aravuga ngo bagiye n'ugaruka rukwiye guhaguruka turahaguruka imvugo y'abanyepolitike turayirambiwe kuko nibo bamabaza batuka abantu ngo ntimukora ntacyo mugira turakora turashaka ingufu zose zishobotse mugabo biragora yuko utera imbere mu gihe ivyo uri kurakora aribo baguma babihonyanga bongera babiciniza babisubiza hasi hano hari undi wacu yari yabivuze ati ugera ku kibuga c'indege bakwaka ibiturira zana amafaranga ibintu bigucisha ku ruhombo ibindi ni ku ruhande ugire uratera imbere ugiye kuri banki kwaka amafaranga ngo ubufaranga ngo abusize ko ryari ngo nubwahe mu ndwi ya gatatu igikorane cy'igihugu mu ndwi ya kane amashimwe y'umugambi upaguma mu birori bidacika ari amafaranga bari kurasesagura ajya amafaranga nta kuntu bashobora kuyabika ngo bakoreshe ico mumaro bakoreshe muri ibyo bitoro hagira ibintu bimarira igihugu uko bijya bikorane bamamuse no ko baba n'abantu beza bakoranira hamwe bariko baranasenga nta nubwo bahuza kuko ndemeza yuko atamuisiramu ahuza n'umuporoti iyo ahagaze mbere ngo Yesu ashimwe umuisiramu mu mutima avuga ati Yesu ashimwe wate ibyo sinavyemera muri katolika nuko nyene ninjya neza bazihana genda kuri Indundi TV hariho umuntu wari kagura umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yaramubwiye ati ahubwo bajya abantu bazana igitoro mukwiye kubaha agashimwe ico kiganiro kirahari ujajijwe mengo umutekano w'intwaro hagati mu gihugu yacamusubiza ngo yango ntabwo ari ivyo nimba abo banyagihugu barusa ahantu banyura bagaca igitoro bakakizana kubera iki leta itobaha amanota ibashigikire basabaho urupapuro bagende kukizana kugira ngo tukomeze tukironka babikora babizi reka mvuge impamvu babikora babizi impamvu babikora ngaho babizi aba bantu bacu bari ku butegetsi barabizi yuko hazogera igihe bagahunga ndabizi ndabisubiyemo barabizi yuko hazogera igihe bagahunga kubera ikintu cyose kizanya amafaranga ntibagikoresha iterambere barakirya amafaranga bibeka yuko muri cyo gihe cyashize umenga bwari ubuyapani imboga ubuyapani bwatanze miliyoni 100 ngo bubake ibitaro bya gipolisi mu Burundi uri yahoze ari umushikiranganje wa mbere ariwe Bunyoni niwe yabisinyiye imiliyoni 100 barasinya n'impapuro barazerekana ayo mafaranga ntituzo yagiye gushika n'uwo munsi bya bintu ntibarabyubaka bakubitiye ku mufuko urugomero rwo ku mpanda miliyoni miliyari 51 bakubitiye ku mufuko
perezida goma ngahari guza mu miliyoni ngo 40 ngo niyimbwe z'amadolari ngo buri mwaka zigenda perezida goma ari ntabwo yigira abafata intuza inzahabu kuva mu 2009 gushika mu musi binga perezida yogera ari wari watanze mwanga why wewe shima man izo miliyoni uri kuravuga wowe wari watanze mwanga urumva byabazo byagarutse wari watanze mwangaye muravyumva byabazo byacu sindaheza Genius turasabye nk'umu moderateur vraiment ushobore kumyutinga abantu ariko aravuga reka Viriza kwanza eskize gato sidabaciriye moderateur iyi deba nizere neza yuko atari yo tambura bwo ari yo kubaka tuzo turamivugo dukoresha ku bategetsi bacu Rabe ubwo turatanga agaciro mu mvugo dukoresha kuko reka tuvuge uko byumva reka mbivuge oya ufuze ngo bande ngo nibiguhuri bande biguhuri urumva batari sawa oya panivyo ndakuze okay ikinura ndiri yaravuze nico turabivuga twaba dukoresha ku bategetsi bacu tuze twitondera imvugo dukoresha hama Chimamanda reka tuguhe iminota 5 uheze ushikize igitekerezo cawe maze urangije simbizi hamwe na Landry n'abandi nakagenda n'abandi barava bashikiriza ibitekerezo vyabo ufite iminota 5. Okay, thank you. Cyane wibande ku bantu wahamagaye. Byo kuzana umuntu wese ngaho amazina wibande ku muntu wahamagaye. Hano hariho abantu wahamagaye ni babiri. Nibo wapostinze ngaho. Abo bantu bahijambo Chimamanda. Turi batatu. Jewe naho ntari kuri afishe. Hano reko agenda je byacika ari ibintu yari yavuze by'abantu bya manifestation y'abana bisaba yuko nza kugisha byancikiye ko ntarakivuga ko ego nta kibazo sawa reka duheze na Chimamanda iminota yiwe tuko tuyivugiramo cyane so kuri ibyo bintu ngaho ndariko navuga bino simbizi yarambaje ngo wasizemo ngaho ibyo nibanga ryo banje niyo kubanga amafaranga azamugena ngara muri amafaranga ayo yose baragiye ngaho bacisha ku ruhande ubwira navuga uti aya mafaranga rero ari hehe arikaja hehe ni mu bafate nibigera bavuga niyo mpamvu rero ngaho igihugu kidakenye gikeneshejwe nabo bategetsi bacu ngo mabisura kandi nibo bagikenesheje ntibahana ntibashira imigambi imbere nta nubwo bakoresha amafaranga ngo akora ikintu yagenewe ntabwo umuntu mazo biharira twege bato turakora uburyo bwose dushoboye barabizi yuko umunsi umwe bazogenda murakoze rero garukuje ngaho najeje okay reka duhe ijambo simbizi usimoti 5 simbizi yego murakoze sorry nari maze umwanya ntari ku murongo kubera narahantu ntakarama narindemwe mugabo nagarutse mugabo akarama kabaye igihe cya kagenda ariko aravuga hari ibintu yavuze ngo byabaye muri 2015 byo guhunga n'ibiki igihe cyari ko turavuga by'abanyamurenge abake jewe nk'umuntu yahunze je nahunze 95 nari muto mugabo tubwe twahunze turiko turaraswa n'igisoda cya leta baturasa kabisa abantu bazi ibujumbura muri 95 barazi neza yuko kuri ETS Kamenge bahashira amakamyo y'imwaro ajyama artillery za nkoho zimwe zirasa kure bakarasa kabisa abantu bahunze hari impamvu zo guhunga ko uhunze uri kuraraswa n'igisoda uri kuraraswa n'abantu bari sanze kuguproteja urahunga mugabo mvuga yuko muri 2015 la majorité y'abantu bahunze nabahunze ibihuha nabahunze desinformation bahunze intox bahunze amakuru y'ibinyoma atariyo ariyo mpamvu ubona yuko no muzi ari abantu bahunze barataha bari ngato banye neza n'abandi bagifise yo ma ideology yatumye bahunga ana mpamvu jewe mpamvu ndagomvye kubigarukako uno munsi hari abantu uno munsi bitwaza ibi nabiriya kugira baronka amaviza ugasanga umuntu ariko araprofita ukubera ngo muri Kongo bimeze uku reka ndabigenza uku na applying ndabe ko noronka visa kandi ugacugomba no kubigwaza abandi ndazi neza yuko ari abantu benshi no munsi bari za buraya bari zahe bagiye bitwaza ngo je ngo ndumututsi ngo ndageramiwe mugabo nukuri abo bantu vraiment ibintu mwe nivyo nabantu je mbavuga yuko banku Burundi
kuno munsi Burundi ivyo bihugu babona yuko bagenda kubibamwa ari uko bagiye bacyogeje ibihugu vyabo byubatswe n'abantu bitanze bavyihebeye. Je ndafise passeport, ndafise carte jaune, ndafise tuma yuko nja kuba hanze. Bamwambwiye ati simbizi ko utaja kuba hanze. Ndabwiye ati nibikenewe. Ivyo bihugu vyo hanze muja kubamwe birafise bene vyo bafashe umwanya baravyiyumvirako hama baravyubaka. Ngabo no munsi arabana ba profit ati bigezweho n'abatutsi. Reka nanje ni ko ndi umututsi. Reka nanje nitukora umututsi ko ngeramiwe hama munge ninagenda muri ambassade nini zovuga yuko ndi umututsi bazonyakira. Rero novuga yuko umurundi afise umutima arafise kwiyumvira akabona neza yuko turigira amapion tuba amapion tugomba kwerekana yuko dushobora gukinishwa nk'ibiriko era muri Kongo abanyamurenge bemera bagakinishwa abantu bakabakina bakabagira nka dame bakabagira nka saxe urumva ugasanga abantu ukuri kurahari abantu barakubona mwe ugasanga abantu bagucira uruhande hama wowe wajanga uvuga ukuri werekana ukuri ugacuba umwanzi jero umuntu twari twicaranye ubunyene reka rumviriza iyi live yabaye ati kubera kinone sa kuza kuba hanze ugiye kuba hanze bibi la majorité y'ama motif y'abantu baba hanze bavuga yuko je navuye mu Burundi bagiye kunyica bavuga yuko bahunze hari abantu baza iyo muri Amerika bafise green card bakaza ba applyinze n'abandi bavuga baza bafise akaviza none nk'aba journaliste bazana na president baguma muri Amerika uvuga yuko impamvu zatumye bagumenye bavuye ko byagenze gute hari abandi bagiye Buraya mu Butaliyano bagenda na premier ministre bagumayo baje bavuze ngo bagomba ama motif yose bavanza bacavuga bati ngo je mu Burundi bagomba kunyica eske bari none ni wemera yuko hari habaje kubera bagomba kwicwa bande baba bagomba kwicwa umuntu wa mbere bagomba kwicwa si jewe hari umuntu aranyica buri muntu ndibaza ko afise kasi baza yuko okay ntuzenya ndibaza ko buri muntu afise kasi yiwe se wocu umuvugira ko ariko arabesha Leon Sengenda Kumana hari umusumba kuvuga hari uramwica agatogwasa ndaramwica mwe basanga umuntu nta n'umwana muzi nta n'umwitayeho nta n'uzi n'amateka yiwe urabyumva agasaza ngaho ngo je ngo bagomba kunyica bagomba kukwica nkande urinde wakoze iki none wowe urinde uza kumuvugira mu gihe wowe kwicwa ikibazo cyahene ndagomba kumukiza batanamu nta gihugu kibura abantu bahunga ni igihugu cyane ahantu abantu badapfa ni ariko genda urabona uno munsi muri Kongo mbenda kubaze mbeshi mamanda kutarigera uvugira abakongomane bariko baricwa bariko bagoko n'amaobi yategwa na M23 amamortier kutarigera mbona ubapostinga ati abakongomane raba abantu bakongomane uno munsi Burundi bufise impunzi z'abakongomane barenga 45 bamaze kwinjira mu Burundi turabikora ariko cyo ndiko ndavuga bro no muri Amerika hariho abantu bihisha kubera bamuhoterwa turetse mu Burundi sindi kuri kuravyumva no muri Amerika abantu bihisha kubera umutekano wabo so kubacira mu ijambo mugaje ni aza yuko iminota ya simbizi iminota yari yaguheranye twari nimba akagenda afite icyo ashaka gushika ariyo natakaje ntari ku murongo okay turakongera umunota umwe iyi ni deba turakongera umunota umwe mwumva iyi deba mwagize kuri kava ndabona ko Chimamanda nagiyewe mureke duhangane vuga twumve mugano ushobora gutuka abantu bahunze